dukomere Kristo ni muzima ari hagati yacu Yesu Kristo nakumira numwe twuguruye imitima yacu uyu mwanya yo dukomeza tugire Kristo muraho murameze neza inema y'Imana ibe mu mitima yacu twese igwiriye rwose mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana aho tugiye kuganirira ku ndoto indoto mwarose ubundi Imana iziza ikadukosora kandi mu kudukosora ihera mu bwongo ko buriya mu bwongo niho hari ubutunzi bw'umwana w'umuntu none indoto umukama yaguhaye reka tuzirotore reka tuzivugeko kandi rasabye ngo mutima w'Imana abe muri twebwe hari jambo ryavuye mu kanwa k'umuhanuzi Ezekiel nipfuza ko twinjiramo muri izi ndoto uko hari igihe umuntu ashaka kurotorera indoto kumva umenga harimo agahotoro kumva umenga harimo kubabazwa mugabo uriya umuhinga wo kuvura ikiguma n'uwutura kutura nyene bijya bishishwa byose bikavako byekushe byose bikavako amashira akavamo gushika hasigara abona inyama itukura inyama itaratukura niba birakunda rero nimuzoze murabyitiranye iyo uri kurarotora indoto ubusa n'umuganga ariko avura ikiguma kuko mu ndoto usomye muhanuzi mu ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo ca Yobu mu kigabane ca 33 ereko ku murongo wa 15 kumanuka 17 gutyo abango mu ndoto ni Imana itugirira inama iyo uri kugira inama umuntu ntushingira ku kinyoma ciwe canke ku bishobisho byawe ushingira ku kuri ushingira ku neza yiwe kavuga uti nimengama kugira ngo noroshe ubuzima bwiwe arapfa ninahengama kugira ngo nkomeretse ubuzima bwiwe ndapfa kuko nawe uri mu minwe y'Imana so guhagarara mu kuri ugacurekera Imana niho sawa Imana rero igiye kubiraba yigeze kwandika Ezekiel yandika mu kigabane ca 13 ngo hoga mwana w'umuntu ngo tera igitsura abakobwa bo mu gihugu cawe bigisha kabuhanuzi ibyo bikuriye mu mitima ubagirize kamuhanuzi arumva nuva hari umuntu ashaka kuvuga ibyo akuye mu mutima we kandi umutima bisigura ubwenge iyo tuvuga umutima nabwo tuba turiko tuvuga ya nyama ingana n'igipfusi cy'umuntu oya ubari ubwenge ibitekerezo byawe bizima biratuma abantu bavuga ati umuntu afise umutima canke ukuri kwawe ubutungane bwawe kwiyangana kwawe biratuma abantu bavuga ngo uwo muntu agize afise mutima w'Imana sibyo none ariko kandi iyo ukora amarorerwa iyo ukora ibidakorwa iyo ukora ibikora iki inyamaswa iyi inka oya naho baravuga ngo umuntu ni umucakatsi ngo umuntu nta mutima afise ngo ni gipfa mutima voilà ngo uzovuga uti nguko ko umukama Imana avuze ngo baragoba abakobwa babaririra udutambara ku bikonjo byose bakabarira imyitwikiro imitwe y'ubwoko bwose kugira ngo bigarurire imitima hari igihe ushobora kurotora indoto kugira ngo ushobore kwigarura umutima w'umuntu ukore ku marangamutima yiwe umwigarurireko si byiza ni byiza kurotora indoto ushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana ni byiza kurotora indoto ushingiye ku butungane bw'Imana ni byiza kurotora indoto wabanje kwakira ubwenge bwawe ukakira umutima wawe ukabiyoboza Imana inzira ukayibebera umutima w'Imana ngo mushaka kwigarurira imitima y'igihugu canje namwe mwizigamiye imitima yanyu hari igihe ubikora kugira ngo ugaragaze kuri incabwenge uri umuhinga uri igihanganga mugabo Imana nibikunda ni byiza ko hajamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo muramumanya imbere y'igihugu canje kubera amashi y'ingano nono n'utumanyu tw'umukate mukica abantu batotegerejwe
mukica abantu batotegereje gupfa bora mukica abantu batotegereje nukuvuga iki aba bantu ntibari bagenewe gupfa aba bantu ntibari bagenewe kumaramara aba bantu ntibari bagenewe guherana Imana ikibicisha mu ndoto kuko ibona ko hari izindi nkengera ziri imbere yawo kuko ibona ko hari izindi ibindi binogo biri imbere yawo sibyo Imana igombye kubasova Imana igombye kubatabara Imana igombye kubateturura Imana igombye kubakura mu kanwa k'intare ibicishije mu ndoto nawe ugacuza mu ijwi ry'ubuhanuzi ushingiye ku bwenge bw'isi ushingiye ku irari ryawe ushingiye ku two bajya kuguha ushingiye ku two bajya kukugemurira ushingiye ku gatike bajya kuguha ugacuhanura ibitari byo bagaca bagwa mu rupfu nagira mbabwire ko indoto zibereye kubahanura kubakura imbere y'urupfu nta ndoto nimwe ikujana mu rupfu Imana ikurungikira niyo yoba ari indoto ikwereka urupfu ibiriko irakubwira ati gira icyo ukoze kugira ngo indoto ikuveko ibiriko irabwira n'umuhanuzi gira icyo ukoze kuri uwo mwana wanje kugira ngo urupfu rurumuveko iyo rero uhuye n'umuhanuzi w'ikinyoma nawe ugacuba umunyantege nke ugacuba amagara makeya ubundi uba wamaze gushikirwa n'urupfu kuko indoto ifise impande zibiri nk'uko natwe twari wanita w'indani nanita w'inyuma nuba mu ndoto zawe Imana iyo igomba kuguhanura ati canga utaciye byumvikana ko buciye hari urupfu rwawe nuba mu ndoto yawe iyo Imana igomba kuguhana kugira wisubireko nuva cagano nukizibukira uhura niki uhura n'umutego wa shetani kanga ko wihangana kanga kubabarira kanga kurekura ukabuhuye nuko umutima wawe wigarurirwa n'umwasi niki Bibiliya kiravuga ngo mukica abantu batotegerejwe gupfa mukazigaba abantu batotegerejwe kubaho mukabesha igihugu canje cyumviriza ibinyoma tuzanje uriya nagira mbabwire yuko indoto n'ikindi kintu Farawo arota Nebukadinezari arota yaravuze ati ko mudashoboye gusobanura izi ndoto zanje nibabice kuko arazi ko nawe agiye ku expose ubuzima bwiwe ari imbere y'urupfu kubera kudatahura kutibuka indoto yarose mugabo wararose uribagira urijinyikira wewe wararose uricecekera izo bakurotoreye urazipinga izo utapinze urekeraho ntihagire indoto nimuzopfisha ubusa wabyumvise ko ari mbi cyangwa wabirotorewe yikorere ku mugisha vuga uti Imana nkura imbere uwo musozi uzobukoze kuko indoto si irari nta muntu agira irari arasinziriye kandi agahande kajya mu indoto n'Imana yakishiriyeho nabyo yabwiye abanyisirayeli tikitazo barabajije Imana ngo ni igiki kizotubuza kuraguza ko twe twamenye kubaho turagutse Imana irababwira ngo nzorungika muri mwe bw'abahanuzi ngo nimumvira ibyo bababwiye naco muzoba abo ati ni igiki kizotumenyesha ko arabukuri nuko nzokugirane nzoherekeza ijambo bababwiye nkarikomeza iza 44 nkarikomeza indoto zishobora kugushira mu mugwi wabo guwera utari uwo guwera kuko wazifyinase ko cye kuko wazirotorewe nabi indoto zishobora kukwemeza yuko ukwiye kubaho kandi utari uwo kubaho ukagira icizere ngo ndiho ngo nakize kandi hageze kutanga none igihe cyose bakurotora indoto babwiye ati wewe shenguruke biraheze akwijogota ngo umuhanuzi ngo iki ni kuzoca ugenda umere nka Ezekiyasi izaraje aramubwira muzosome iza 38 amubwira ngo we hageze kutanga apfa nigeze amutuka nigeze amusuzuka kandi ari namubyaraho kandi Ezekiyasi yari umwamiza yari umuntu muto asanzwe ishako zaciye ajya kwerana n'Imana bwanamwe muca mushinyakutsa ico kibazo ngo ngugu ko umukama Imana ivuze ngo henda hagurukiye udutambara ngo dutama baratwanya umukoresha kwizizira imitima nk'abafata inyoni
udutama baratwanyu nzodutabagurira ku maboko meze mbohora imitima mwari mwarazirikiye mwari mwariziziye nk'abafata inyoni. Nukuvuga hari abantu mwamaze kwizizigwa n'ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'abana b'abantu, babaha ibimenyetso ngo umukubuzi ukubura inyatsi, ngo amavuta ngo akuraho imibeme, ngo akuraho ibisuzuguro, ngo akuraho inyatsi, ngo amazi aheza agenda. Kuri sindi ko ndabahenda byinshi mubikoresha nk'ibigirwamana. Simvuze ngo nuko ndi umukristo w'umukatolika, nasanze bidakoresha abakatolika gusa nandi bakoresha. Nukuri sindi kubahenda ngo ibuji, ngo agatambara kera, ngo bibiliya ngiyi nutayifita mu mutima nikigirwamana ufite, kuko ni igitabo nk'ibindi nutayifita mu mutima. Bibiliya iravuga ngo ijambo ririca mutima ni watanga ubuzima, ngo byose mubipimye musanga atana kimwe bipima, ngo ariko ijambo ufite mu mutima wawe rirapima rigusumbya ibiro. Ndabarahiye nimugasenge ikibanza, nimugasenge ikimenyetso, nimugasenge ikibanza, nimugasenge ikimenyetso, nimugasenge ibe, nimugasenge iki. Senga kuko usenga. Naho bawicaye kuri toilette wosenga, naho waba uri muri dushe uri kuroga wosenga, naho waba uri mu gikoni uri kurateka wosenga, naho waba uri kurakubura. Gusa nyene hari ibihe byiza tubaho twambariye gusenga, tukabaho twambariye kwigisha, tukabaho twambariye guhura n'abandi. Ariko icyo si ikigirwamana, si igitambara cero ushira ku mutwe, si buji shira ku meza. Ari umunsi uzobandi hani buji ugasanga nawe ufite n'uyifite mu mutima, n'ubirahari mu mutima wanje iradometse, hariyo mumva imbere yanje. Urera ko nakubise urumetso rw'umusara ngo sindi umukatolika, ni wowe wobinyambura wenyene kubera ububasha bwawe bwa feki. Ntabwo bwa feki bwo nibwo nkorera jewe wapi. Ngo Imana igiye kubizingagurira ku maboko yayo, none uzokoresha iki? Uzobugisabisha iki? Uzobukiramukanisha iki? Uzobugihezagirisha iki? Ubundi amaboko ni imbaraga. Imana niyo yabwiye Kuro wenyene muri za 45 ngo nagufashe ukuboko k'ukuryo kugira ngo ngukenyetse kandi ngukometse, ngo ariko niwigeze umenya ko ari jewe. None nawe kumukama atagomba kugufata ukuboko k'ukuryo, kwagomba ahubwo kukuvunagura gutabagure ko n'utwo dutambara. Uzobigenza gute? Uzobikika he? Ngo mwafashe imitima y'abantu biwe, mwafashe imitima y'abana biwe mwakujya mufata inyoni. Imana ngo sincemeye ico gisuzuguro ntibigikunze, onde kurira ubwoko bwanje buze bunsenge. Kandi jambo Imana yabwiye Farawo, era ngo Farawo amaze gutanga ngundi Farawo akwima ingoma, ngo Imana ngo yumvise imini y'Abanyisirayeli isanga Musa hari Mediyani. Ari mu gitabo cyo gunguka kabiri. Ngo Imana imaze kumva gutaka kwabo ibategurira uzobacungura. None nawe ko wirengaga igiki Imana yakubwiye, kuwakubwiye imbere atakujuje ukuri kw'ijambo ry'Imana, ataguhuje n'ubutungane bw'Imana, biri bugende bitese. Ngo ko mutunuza umutima w'intungane mukoresheje ikinyoma, kandi jewe nawe utunuje, mugakomeza amaboko y'umubisha kugira ngo ntave mu nzira mbi yiwe ngo abeho, nimuzosubira kubonekerwa n'ibitagira mvura, kandi nimuzosubira kubura ibizoza. Nzokura igihugu canje mu minwe yanyu, muheze mumenye ko ari jewe ndo Mukama. Haleluya. Twakire kandi dushimagizira ijambo ry'Umukama. Vuga ngo ngwiki, bavuga ngo Kristo shemezwa iyo ari inkuru nziza, bavuga ngo ni nazo Mukama iyo tugira tuyimenyeshe. Anje tuvuga ngo dushimira Imana kuko no buhanuzi. Dushimira Imana yoyo iza itugirane ituvivurira. Nambona iyo hari uruvumu rwaguye, ingwe ibisate byaheze, wacu utora ishoka ukagirane ukagenda, wacu utora ishoka ukagenda kuvivura gato 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 gato. Umaze kuvivura gato gato ugakora, ugateka, ugacana umucana. None rero natwe Imana izituvivurira. Mubyumve neza ko ubundi iri jambo ry'Imana ryerekeye abahanuzi, ariko namwe Bibiliya irababwira ngo nimutagira ubwenge ndabareka.
nimutabwira ubwenge ndabicecekera. Ukwiye gusuzuma buri gihe cyose uhuye n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, ukaraba uti icyo yubatse mu mutima wanje, nugenda gusenga ukagaruka ukiri muri rya tiro nyene, ufite uburenganzira bwo guhindura umunyuro wo kwakira ijambo ry'Imana. Mbabwije ukuri, ubu n'uburenganzira bwanyu n'ubutware bwanyu. Ikimbabaza ni mukizi nuko mutazoza kubwira Imana ngo ninde wadushize imbere ngo atubwire. Izakubaza ati nako waje ko wagenda gusora mukamenya ingene ubiteka n'ingene ubigirane, ko wamenye uti ibintu byazimbye muri intari yiye nibizimbye bigenda ukunuku kubera ko utarondereje mu isi y'umuka naho ngukuze wewe indani. Umwete wawe Nja gituma Bibiliya mugivuga umugisha mu gitabo cy'amategeko 28 yabo ngo nugira umwete wo kumva no kumvira amategeko ngushinze umunsi imigisha yose izokuzako. Niyo mpamvu Yakobo yandika mu kigabane cya 5 17 18 16 17 18 yavuze ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ngo ariko agira umwete wo gusenga cyane, ngo araheze yakira imvura isha mu kiganza ciwe, vuga ngo imvura igwa muri Israeli mwe muratse kwingana. Yobu wenyene Imana imubajije ati mbwira ahantu hugaraniye imvura, avuze ati Mukama mbe nahuba nahugaraniye bagaje yesigaye mvomeramo naho nkimenye izisawuje kumbaza hugaraniye imvura. Hagati Yobu mbwira hari nkingi itandukanye uruzi niki amazi yo hasi n'amazi yo hejuru. Yobu mbwira urarira umudugudu wonga iki kibanza conga umusozi wonga. Yo bati n'urarira inzu yanje ntawe nzi uyu munsi. Ni mwiga kurondera Imana. Pawulo abwira abakristo b'i Antiyokiya arabwira ati bakristo gihe cyose bazobwira ijambo ry'Imana ryakire, ariko musuzume ko rihuye n'ibyanditswe byeranda. Shaka kuba udafise akanya cyangwa udafise umwete wo kubyisomera, byumvirize. Numara kubyumviriza imbere yuko ubyizereramwo baza umutima. Iyo mwumva ngo Yakobo yahinduriwe izina kandi nibyo twaganiriye ko abanje kurara mu gitara cya Yaboti, agafata ubutunzi yirondereye kandi bumuruhije, abana yibyariye kandi bimugoye kuko yabakorera ari umwe, yarafite abagore bane bagogwera n'umwe yajya mu mirima. Iyo ndiko ndabona abagabo b'uyu munsi badetse ndatwenga ngawera. Nagira mbabwire ko Yakobo muzorabe nigera kere asabye umukundanya Leya awuciriwe na Ruben imfura yiwe. Yakobo ngo yaravuye mu mirima mubwira ati wume amuca ugende umugabo akurarire. Iyo ndiko ndabona abagabo b'ibinebwe rero usanga umugabo muzima uruvyaro rw'atazi ico urya atazi ico gwambara, ndiyumvira ikintu Imana izobakoza nkakibura, nkiyumvira umurimo w'Imana bavuga ngo genda umukristo ngo ndakije ndasenga nkabibura. Yakobo umuroho we yarushe bubaza wowe usubiriza niki? Imana ubundi yobirobanura ku butoni nta soni. Niyo mpamvu atamugabo akogwa n'isoni zo gucira ingero umuryango wiwe. None ubu uye musikaye mwambara pocket mugaca muja kwirigara. Nenda kuvuze we ko ndaba nabi. Ndakuvuze mwisuzume murabuko mumeze. Aha, murakaza neza rero, reka turotore indoto, ariko mwumve neza kwiza indoto ntizikwiye gushingira ku bishobisho, kuko ushobora gushingira ku bishobisho ukica utari gupfa. Ushobora gushingira ku bishobisho ukaremenaniriza umuntu ari ku mfiro ugiye gukira, kandi iyo utamuremenaniriza hari igihe ari kwisubirako maze Imana nayo ikamukura ku rupfu nka kujya kwa Ezekiyasi. Mukristo yavuze ngo komera Kristo ni muzima, ngo ndotorera ngo nasize dossier ahantu none narose mbona umupolisi tuzinanye, ngo ayitora avuga ngo bagishiza hatariho, aca yitwara aho yategerezwa kuja na dokima itarimo, yatwara ukankara ngo araja kuyirondera, ngo barayirondera barayishiramo. Nace nikangura nabonye iyo bereye ibyawe biri mu kavuyo, ibyawe biri mu kavuyo. Kandi iyi ndoto imaze kubamwo umupolisi iba ari indoto mbi. Bundi mwisi y'umwuka iyo ubanye umusirikare ni ingabo y'ijuru, turi ingabo za Yezu koko, aleluya amina. Anita yabaye ingabo, nawe we wabaye ingabo, abagabo babaye ingabo, abagore babaye ingabo. Twara tuvuga ngo simba simba twabaye ingabo, tukavuga ngo tsenga tsenga twabaye ingabo, turi ingabo za Yezu koko, aleluya. Ubundi turi ingabo z'ijuru ko turabambasada.
kuko bundi reka mbibasigurire ntimugire ngo nakavuyo siko umusirikare akorana n'ikirere kijabuka imbibi mugabo umupolisi ahangana n'uwo barabana nk'uko umusirikare ashobora guhangana sibyo akarondeza amakuru mugabo umupolisi muzorabe habaye greve hari umusirikare barinze bahamagara abasirikare ke bari kindi kintu sibyo nuwa rero mwisi y'umwuka umupolisi agereranya umuntu yazanye ibishobisho mu mutima wawe mugabo buri yagambiriye kugirane kubabaza umubiri wawe reka ndafatire nka bige bintu by'ibyuka batera nk'ugukwera abana ba greve bundi babase kubica babase kubabaza bonye nabari bo bifatira umwanzuro sero yico babateyemo ugera rero umupolisi mwisi y'umwuka n'ikintu kibigoza babisigura kukorana n'iyindi mbaraga y'umwuka mubi umupolisi aje mu ndoto zawe niba uri urajya ubona ukamubona umukubita ukamunesha it's okay bisigura ubutsinzi rero ngo n'umupolisi bazinanye umupolisi muzinanye niki umuntu muzinanye ni wa muntu uswate mwariganye mwarasangiye mwaragurananye harakanuka hariho liaison hariho connection hagati yawe nawe sibyo ngo n'umupolisi bazinanye ngo yaje kuko wasanzwe yaradepoje dossier kuba waradepoje dossier ni washaka kudepoza dossier aho utazi ko ari dossier kuba dossier yawe niyo yo bitari hira byo babipfuma ko dossier gikankara cayo kigumana na dokima yayo kuko nabo yita muri pubere harigihe bazohindura manda y'abantu hagiye bazohindura umushefu wo ngaho agacaza ya dossier akayitori kwiye mugubu uye yagusutse akura dokima ni yariri ahubwo harigihe yitirarije agomba kuguteza akavuyo akaye ko harigihe batora envelope sac irimo dokima zawe canke fard bagakuramo kirikuru vita yawe canke diplome yawe bakaja kuyikonsulta iyo bayigarukanye baraba bimwe byanditse hejuru nka adresse bakongera bakayicomekamo bakavuga ko iri valide canke ko byemewe cyangwa ko bigizene sibyo mugabo yagucanganikishije yinjiye mu byawe nakantu ufise ka gaturufu ko mu myuka mibi ko mu isi y'imyuka mibi nimbara kantu nimbara isezerano wagize kera nimbara ubusambanyi wawe kera nimbara gucika intege nimbara kugirana n'ikintu nimbara umuvumo kuriko nimbara urasagora kuriko n'ikintu kikuriko kije kubyonga karere kawe kuko dossier yawe ko nari ya depojo nukubona barabitandukanije iyo babita muri pubere bagitamo uko nyine bavuga ati dossier nturabe kuko adresse yawe ibiri hejuru iyo barinze naho gufundura bari babandi basaba ibiturire bagirana ibyo afundura ngo arabe ko hari cyo washize kugira dossier yake byo navyo mutabivuganye nta muntu abwiyadukiza mu musanzwe mwarabivuganye sibyo nikuvuga iki rero ahubwo ubu n'umushukanya aje mu buzima bwawe ajuvuga ati burya nawe usenga ndi wumvigwa burya nawe usenga ndi wemewe burya nawe usenga ntuzotabagwa ati kimenyetso n'icuko umubiri wawe uri kuraguherako uwo mubiri wawe aho wasengeye se reka ndakubwira akarongo ubu nimba ari umukristo agwaye kandi ripare ko ari n'umukristo agwaye indoto kuko nabonye mu gatondo yanditse ngo indoto yanditse mu gifaransa ngo indoto ngo ubu naho ngubaye akajagari yagarutse nk'akajagari ndaco gitumye ndayereyeko nukuvuga iyo ufise ikigeragezo mu buzima bwawe si yaje ubwa mbere oya mbwa niyo mpamvu ndagiyereyeko kuko yanditsemo ukuntu kandi n'umukristo yizereye mu Mana afite ingwara igoye gukira sibyo nukuvuga iyo wizeye Imana hakaguma haza amaturufu biba bisaba imbaraga nk'iyo kwa Yobu babisaba kuvuga uti niyamfa ndushirizaho kwegera Imana ti namba barandushirizaho kubona Imana niyo mbaraga iyo muganga amaze kubwira ati ingora we nizokira nizo bavuga uti mukama nubona ngifise ico nokora kuri iyi si nguhaye umubiri wanje ndabwije kuri je n'iryo sengesho nasenze kugira ubu ndi je na merite urupfu uteye ubwoba ruteye ubwoba bw'agashinyaguro ndabwira Imana numba ubona hari ikintu na kimwe ushobora kunkoza kuri iyi si nigaruriwe n'uwundi muntu niyo mpamvu nta muntu n'umwe aje bashobora gutegeka ubuzima bwanje no burangaja mwivu numanura nagize ikosa it's okay ndakumviriza mugabe ibindi ngugomba kunyiganzira unyigarurire no kuko isi yaranyase nanje ubwanje ndiyanka ndikorera amanyanga ndakorera amanyanga abantu ngera ku rwego mbwira Imana ni wowe nyene nusubiza gahuza wowe nyene nunyongera ubuzima wowe nyene numba ubona hari ikintu ushaka kuntuma kuri isi ngukorere mu buzima ndabugusabye ndihiriye imyendo nkure muri aka kajagari umutima w'ubwenge umutima w'ubwitonzi umwe kureka kwiyumvira ko hari umuntu yonkorera ko umugisha ahubwo wowe nyene ume gukorera umugisha ku bandi kubw'imbaraga uzowashitse muri jewe
nibwo buzima ndi mu munsi. Imana iranzurira irankura ku cafu, irankura ugashinyagura. Nukuvuga iki rero? Uyu mupolisi ajya mu ndoto yawe ni kintu kibi. Reka ndamukubwira uko mu buzima busanzwe. Ni nkuko waba wizere mukuri ku ijambo ry'Imana, kuko ngo yaciye akubwira ngo bayisize hatariho dosiye yawe ngo ayitategerezwa kuja. Ngo rero genda yitoye ngo kandi ayitora ata dokimiriyo, nta muti muri yo. Ubundi ya envelope sake si ikenewe, nta muti muri yo, nta bwenge burimwo. Kuko Imana niyo bwenge, Imana ni umutima kandi ni ukuri. Yohani kandi inkuru nziza za Kristo yanditswe na Yohani kandi umurongo wa 24. Imana ni umutima kandi ni ubwenge, nta bwenge burimo nta n'umutima urimo. Kuko igituma ata bwenge burimo ngo bazoyirondera, nta nuko navuze ati ndagiye kuyirondera, bazoyirondera bazoyishira mu ntikibaho. Nuko ari umuntu yozakubwira ati buriya rero we burya waradekonye. Umugore wa Yobu yarambwiye ati Yobu yagushimye amenyo ngaho tukimana upfe. Yobu yari wagupfa nepfa, yari wagupfa. Mugabo Yobu yaca tukimana, Yobu yatihangane mubabaro we, mubyibuke ko Yobu atari umucumuzi, mubyibuke ko Yobu atari umusambanyi. Yobu yaraburanije Imana agira kugwega ati mbwira umuntu nigaze kubona tubitse umukanda wavuye ugenda mwirengagiza, mbwira umuntu nabonye ibi, umugore nabonye ngo ibibero biri hejuru wama ndamwirengagiza. Yobu yarabikiye bari uzosome neza. Imana gusa nitsindwa nizidwa mu rubanza yacica amande bande Babirudadi n'abandi n'abayeliyo babagenzi biwe batatu ico kitiwe. Nukuvuga rero uri mu gihe cyo kugeragezwa n'umwana w'umuntu ashingiye ku byinyuma, nico gituma abanyatwaye envelope sac natware document. Mugabo azoba gutwaye aho umubiri wawe n'umutima wawe bitandukanira bitari kumwe. Kandi buriya nongere ndababwire, iyo tukiri ngaha mu mubiri twabwiriza kuba twebwe nyene. Uku ndiko ndavuga akaba ariko ndi n'indani, kuko bungera Imana ishobora kugira kajedi gacihindu mugaca mubona ari tuwariwe. Nyandi Kristo avuga ngo nacashije kitazosokoroka. None rero ntucika intege, urumva ko arabaroto bisoko baje gutobisoko bakubwire ngo nundi urapfuye, imigeshi yaje, umutwe wamenetse, umubiri waguheze ko, akazi karahagaze, ibintu ntibyemera. Gira uko nono baguhagaheko bakubwira ico wokora, ucika intege ube mu kavuyo, kuko ubundi dosiye yawe bayishize mu kavuyo. Bumvise nico Imana yakubwira. Ndoto rindi ndoto. Mukristo wundi aravuga ngo mama wacu w'umutima shalom. Shalom mutima w'Imana we buvye w'umutima wanyu. Niwe mwigisha wukora. Ngo fasha izi ndoto. Narose mbona ibicuro mu biganza byose, nacugwa aha mu kiganza asumba ahandi. Hangira ameze nk'akanogo hamwe harimo ya 30. Ngo handi hatumberanye n'urutoki gurukumu, hama nca ndandika 500,000. Nyaho hano nariko ndacugwa nandikishije urutoki, kuko mora numva bavuga ngo iyo uri kuracugwa uca wandika amahera yose ushaka ngucu yaronka. Iyindi nabonye iyumviye n'indoto ya mbere. Urumva kurota ucugwa ufise ikigirwamana muri wewe. Kwizera kwawe gushingiye kubigirwamo. Donc si bigirwamana utunze nkuko no, ukwizera kwawe gushingiye kuri bavuze ngo bambwiye ngo, kandi ibyo kesho urononekara. Iyo urinze ubirota ubundi ibyo hafi twese nanje ngira ndanabikora. Bo sinzi ubuko no bangibikora ntabyo nzi, ayangire ntabyo nokora. Kuko narabikora kandi ntabwo nabikonsideye nk'inca. Ugacuguka za wumva ngo cyo ukabwira umuntu ngo nyandikira. Yandikira bo byo simbyitaye, kuko byazananye naho nzi sinabyize mu ishure, sinabibwiwe na mama, sinagizene hari kintu sinabwiwe na Ecclesia Katolika, kuko narindi dini nigeze sengamwo. Ibyo rero simbihize, sibyo ibyo simbihize. Mugako wanacaje mu ndoto kikaza nk'ikimenyetso ugira ngo kuko wumva bavuga nikimenyetso cyuko utize Imana wizereye mu by'abantu bavuga. Nagira mbabwire nanje ubwanje ndi kuvuga ngibi biri imbere yanje, nutasubiramwe ngo wumva uti kikintu n'ukuri kiramfashije gikoze kumaranga mutima yanje, ngangiye kwisura ko ngiye kugira iki ntaco nzoba nakoze mu buzima bwanje. Nuko nyine atari je nkora ari mutima mweranda, kuko ibintu tuvuga mu kanwa gusa, ibintu tuvuga mu majambo gusa nibihagije.
ni byiza ko ijambo rihinduka ubuzima rikava muri logos rikaza muri rema, rikava muri langue rikaza muri vie. Sibyo nk'ubu mu mutwe wawe witeze yuko ujya gusamiza ugatora 500,000 ukagirane, kandi birashoboka. Mugabo basibwira Imana tubishatse yame ikuba wabirose n'ikintu kibi. Imana niyo kurota uvuga ngo uracukwa, yo kurota ubona utora amafaranga ugatangaza ukavuga mwene yukabura, yo kunuhura n'umuntu akaguha amafaranga, ibintu nk'ibyo. Sibyo nukuvuga mu mutima wa mukwizera kwawe shingira ku ijambo gusumba ku ijambo ry'Imana gusumba ku byo wabwiye, kandi shingira ku kwizera Imana, kuko wanditse mugavuze ngo mpora numva bavuga ngo iyo uri kuracugwa uca wandika amahera yose ushaka ngo uciyaronka. Oya, iyo ucuvuga base ngo naje naciye nongera ko gusenga, wabyumvise nukugukebura base ngahaye ku ibyo wizigitiye bishobora kuba bitari ibyo, kubera iki hatari mu kuri kw'ijambo ry'Imana n'ukwemera Imana. Undi Imana yitwa Yehova Elohika, ibyo byanditswe muri Habakuki 1. Yehova Elohika ni Imana idupfuhira, nibishaka ko ari kindi kintu na kimwe twizera nka icyo uvuga uti Imana bishatse sexa yame ndayanditse niyo nkeneye kuyancurishije birakwiye birakutungaye. Ni sawa. Wini nabonye ndi kwa muganga mbona bamaye ikaye nivurije ko ngo banoye ko nibungenze, birantangaza gose kuko atabyo jewe niyumvira, kuko atamugabo mfise ndi inkumi. Kuba warose uri kwa muganga dabora kuro turi kwa muganga ni naho bivuriza, sibyo? Naho wigana imibabaro, ukigana ibikubabaje, ukigana ibyagizene, bakakumviriza. Inyuma yo kukumviriza bakagutuma ibyo ukora, nyuma yo gutuma ibyo ukora bakaguha umuti. Rero nabakumviriza bakagutera baguha imiti n'ibyo, sibyo? Mugabo rero kwa muganga niye, kwa muganga bundi ni mu basengesha. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo mwubahire umuganga iteka yatewe n'Imana ry'uko bari umuganga, ngo gusa icyo umuganga cyose akoze ngo ni Imana igishira mu ngiro. Yitagishize mu ngiro nta muganga yovura ngo kire. Iyo mpamvu iyo dusenga abantu mugiye kwa muganga nzaye mubyumviriza cyane cyane mwiza mu cyo kugura ikirere kiza ku buzima bwacu. Ndagomba kuvuga ati uri karaja kwa muganga umuhuza n'umuganga ashobora gutora ingwara yiwe. Kushaka kuja ku muganga umu specialiste akabura ingwara yawe, umu infirmiere dogade ajya uyujya mu mwarenganya ujyaye wo kuri akeye akaba ari waguhimanura kandi ugasanga huye n'ingwara yawe. Harabani Imana barasize mu kirere cyawe mu buryo bwose. Mugabo rari yumaze kugira umuntu Imana yasize mu kirere cyawe mu buryo bw'umwuka, ubu mukwiza tunga, ubu muhesha umugisha, ntabwo muheshwa umugisha. Muheshwa umugisha n'Imana nawe ugahesha abandi. Nuko benshi muca mu byigumanya mu mukareka mu nzu y'Imana akagoma inzara. Ibyo nabyo namwe muca mureka kwereka. Nguyindi mwabyumvise nukuvuga rero kubona warose uri kwa muganga, hama kwa muganga bagaca bagupima ngenda yuko bagupima. Bamayikaye nivurije ko ngo banoye ko nibungenze. Ikaye wivurije ko niki? Ni nk'uko woja mu masezerano n'Imana ukavuga uti Mana urabona umuryango mvukamo, Mana urabona imyaka, Mana urabona nangwe ugaragaresha kimwe muri 10, nangwe ugaragaresha amashikano, nzohora mu murimo wawe, sinzongera gusambana, sinzongera kwiba. Nkakumwe nibwirira Imana ati je nyitorera. Anayigaza kubwira Imana ngo we nyibikiriza umwana w'umuhungu gusa amanzo mukuzana ibyo ngo byo kwa heri nibisambanyi bisambanira mu ngoro yawe, wewe numugira umutumwa wawe gusa. Nanje nibwira Imana ati je ko nahisa umwana w'umuhungu rero afise ndabagora nyine bari bazi nuko ndi na nyina. Burya rero ushobora gukena gushika n'umwana wawe byariye akuyakana. Nukuvuga rero akimani kuri gisozo ukoro basi mvugira amen. Nukuvuga rero kandi abo mukikirimwe muhumure Imana ntirobanura ku butoni. Imana iyo abarobanura ku butoni sinegushikirwa. Ushaka ubutambona kwico no kwirata mugabo ni je nkitsi kandi mfite byose, ko mfite amahoro adasubirizo kandi adakugwaho n'ikintu cyaricyo cyose. Imana yanyatse nayo ntiyisubirako, akuyanyaka izondengutsa nje kubiruhande yayo boyete. Irazi ko imyaka nabayeho nayafise igeze. Rero kuba wari kwa muganga bakaguhikaye wigeze kwivuriza ko mwumvaga akagende k'iyindoto ngo bamuhaye ikaye yigeze kwivuriza ko. Ni cege wagira amasezerano n'Imana, cege wagira icyo wemereye Imana, cege wabwira Imana uti ngiye kugira uko nawe ndagusabye iki.
niko gakaye wivurije ko ako wagirishirije ko consultation ngo acha kubwira yuko wibungenze ubundi wakuye ikindi kintu uko bakubwira ko wibungenze ubundi kwibungenga n'amasezerano kuba wibungenze uri umukobwa nikibejo cyo kwizegwa kwizigirwa n'Imana kandi iyo wizigiwe n'Imana ubuhiriwe ibitandukanye nuko wari gucubona uriko wonsa umwana ariko arakonontotsa ni kuvuga wari kuba ari gutakaza imbaraga gutakaza icyubahiro gutakaza agaciro ucuvuga ngo none ngo nibungenze gute kandi atambuka bafise ubye Bikira Mariya igeze kubwira ngo urahiriwe Bikira Mariya muri Lukarima ngo urahiriwe Bikira Mariya ngo urahiriwe Mariya ngo kuko ngo warashimwe n'Imana ugiye gusama inda y'umwana w'umuhungu ngo muzomwita Yesu Bikira Mariya avuga ngo biri bugende gute ko nari umenye n'umugabo iyo ari yo mpamvu y'Imana none nawe rero kuba udafite umugabo niyo mpamvu yuko ibungenga amasezerano humura none ugiye kumuronga nimutiyebeye Imana kuri umwana w'umukobwa kandi ubihabwe mu izina rya Yesu Kristo murongane n'ibindi byinshi byiza bihimbara uwatoranijwe n'Imana ngo biranangaza gose ukatakaye naye nufise niyumvira uko atamugabo mfise ndi inkumi iyo yaheze namasezeraniyo ugiye kwinjira mu gihe cyawe kaye wivurije ko waringinze waratitirije warabwiye Imana wararose ntiwarotoregwa waragiziki wabwiye Imana utingiziki waratambatambye noneho rero kaye wivurije ko Imana irayigezeko ngo yindi nari mwishure mwigisha cha impapuro abanyeshure ngo bazitange ugwiwanje naruhawe n'umuhungu twahoze dukondana yaruzinze acarushira mu kidaje kijya kivamwo amazi yakwavi acanyicara hambavu ndarutoye nsanganira ukosoye kandi nsanga urwo rupapuro rumeze nk'igikarato rusize ibara rya ruje ku mpande zose amaja kumera rusize ibara rya noire urumva rya rusize ibara rya ruje n'irya noire l'amour hariho ibyandiko by'ibara ryera byandikishije imashini nabyo nashoboye gusoma amamwigisha avuga ngo twicare ku murongo kugira yanduze impapuro aje kwandika amanota nje ndaduza urutoke ndamubwira jewe rudakosoye acambwira ngo mwigisha yatanze ico kibazo ngo sihari acabwira abandi banyeshure ngo bamufashe ngo bankosore uwo mwigisha yaciyaza aha nari nicaye tuguma dutera inkuru cyane n'abandi bana twari twicaranye uwo mwigisha yari umunyarwanda byarangiye mbona tugiye muhira twajanye nabo twari twicaranye n'uwo mwigisha amanaciye nkata